Nanguye kubaramutsa nimugire amahoro umunezero kandi w'ibihe bidashira. Nagira ntangurire kwishura ku kibazo umuntu yambajije ngaha nyene ku mbuga ngurukana bumenyi ati ko wavuze ngo umuntu iyo abuze amahoro ni ukubanza akayungurura ivyiyumviro canke ibitekerezo mu kugira ashobore gusubira kuronka amahoro, ati none kuyungurura bisigura iki? Uko nomwishura nibaza ko ari umuntu akiri muto, kubera uwukuze nibaza kuyungurura ko ari ikirundi cumvikana, mugabo nomwishura nkoresheje akarorero nko kuri ibi abakiri bato ubu biruka inyuma cane ibintu vy'ikoranabuhanga. Rero nashaka kumubwira ko ubwonko ubwa mbere ari igihimba c'umubiri kiri mu mutwe umuntu yogereranya na disque dure ya computer. Rero disque dure ya computer iyo ugiye ureberera ibintu vyose bije kuri ekra yawe ukabona vyose bigusaba uvyemerere, ugapfa kwemera utarinze no kubisoma, ugapfa kwemera ibije vyose utarinze kuraba ivyo ari vyo. Kenshi rero iyo disque dure yawe iratinda ikuzura, ugasanga computer yawe isigaye igenda buhoro buhoro, canke ikishura ivyo utayisavye kubera ivyo bintu uba warayishizemwo utanazi. Kenshi rimwe rimwe usanga ari n'ivyo abandi bahinga mu vya computer barungitsemwo kugira uze urabagurira ama porogaramu yabo kugira computer yawe isubire igende neza. Rero ugasanga nibo bakurungikiye ayo mavirisi, ugasanga computer yawe itanguye kugenda nabi canke igapfa burundu, bigatinda ipfa nyene igahera. Rero nico gituma iyo disque dure yawe mu kugira ibandanye ikora itarapfa cane, kenshi utegerezwa kuyoza, kuyiforomata kugira usubire winstaremwo neza. Rero no mu bwonko nuko, iyo wagiye urashiramwo ibintu vyinshi, wemera ibintu vyose ushiramwo wiga ibintu vyinshi kenshi harya nta nico biba bimariye umuntu, ni ukwiga ibikenewe, ibintu bishobora kuguhesha amahoro, ibintu ufitiye ibisubizo, kubera harya iyo uguma urunda mu mutwe ibintu udashobora gusigura, kenshi ni uba uriko uruzuza bwa bwonko bwawe, ukazosanga urabuze amahoro, n'akantu kose kaje uca ubura ingene ubifata, ukaja hirya no hino wiruka ati ngaha bambwiye uyu arashobora kumarira iki, kubera wowe uzi inyishu ku kibazo c'iwawe, kandi kenshi bivana n'ivyo bintu uba wararunzemwo, usanga bikubujije ya mahoro y'ukubanza ugatekereza, ugasubira ukiyumvira ikintu wokora ku coba gishitse cose. Nico gituma rero iyo utakuyemwo ivyo bintu bitagira akamaro kugira usigazemwo ibintu ufitiye inyishu, ushobora kuvuga ati iki gishitse ndashobora kukironkera inyishu ntekanye, niho uca usanga rero niho navuze nti gukuramwo ivyo bintu bidakenewe vyose bituma umuntu agira amahoro muri ivyo vyiyumviro vyiwe, ukaca usanga naho haba ingorane arashobora kuyitorera umuti, ugasanga aratekanye. Aho niho
bimwe hariyo ibiharabu batwigisha ko ari iminsi y'imperuka y'isi. Ivyo rero ugasanga hariho abaca babifata uko. Iyo umaze kubona ko imbere yawe hari imperuka, urumva n'ibikurikira ingene bica bigenda, ni hamwe uca usanga abantu bariko bariruka hirya no hino, ababigisha ngo ingene bazoshobora gushika mw'ijuru, gukorera ijuru, ugaca usanga n'ibintu biza birundanira muri bwa bwonko, kandi ari ibintu usanga nta n'umwe afise inyishu yavyo, biba ari n'abavyigisha n'abantu batabifitiye inyishu. Rero ugasanga abantu b'ubu biteranye n'ibi bihe tubona birimwo ingwano n'ibiki, muga izo ngwano zose ivyo vyose ni vya vyiyumviro biba abantu bigishijwe, rero bakaca bavyerekeza ku Mana. Nico gituma aho abantu twobanza tukagenza buhoro, tugasubira tukiyumvira, niho twoshobora gusubira kuba kuri ino si Imana yadushizeko, kubera naho twamaze kugira urupfu ntabanduka, urupfu si Imana yari yararuteguye, ahubwo twebwe mu bwenge twigishwa, nitwe dutuma urwo rupfu rubaho, nitwe dutuma dukora ibitwica twebwe nyene. Urumva ugasanga benshi babishira kuri ya Mana yari yararemye ibintu vyiza, natwe yaraturemye, ugasanga byose bayibishirako. Rero iyo tugiye gufata ibintu gutyo tutabanje kwiyumvira, ni hamwe uca usanga ata mahoro twigera tugira. Rero nibaza ko sinzi ko noba nakwishuye ku kibazo uko wari uciteze, mugabo nimba wumva ko hari ibintu bikugwaniramwo wabuze inyishu zavyo, nuko hariho ibintu mu mutwe vyinshi cane. Ivyo rero nivyo wogerageza ukabanza ukikuramwo, ukabifuta, hama hagasigarayo ibintu bizoguha amahoro. Ndabizi ntivyoroshe, ubu muri iki gihe urabona bose birukana ngo n'intuze n'ibigezweho, mugabo kenshi ivyo usanga vyinshi ari bitujana hahandi muri rwa rupfu, aho twogaruka tukabanza tugatekereza, kubera iyi si izamaho, naho twigishwa ko hariho umuhero wayo. Ico wobanza ugafata ko iyi si izokwamaho, kubera natwe uko dukuze ubu barigera batubwira ko umuhero w'isi uzoba mu 2000, mugabo gushika n'ubu ntawo turabona. Nico gituma urwaruka rw'ubu, aho kuza murafata ibintu byose musirisharuja bwa bwonko bwanyu, nimugenze buhoro, nimugenze buhoro, mubanze musubire mwiyumvire, kubera ibi naje ndiko ndavuga vyaravugwa igihe nari nkiri muto, mugabo ugasanga tugiye turabishira ku ruhande, abo ntaco bariko baravuga ntaki, mugabo pritare niho uca ubona ati ngiyo ndabimenya, niho uwo mugani iyo ndabimenya wavuye. Kenshi rero mwebwe ntitwababwira ngo muze murakoresha imigani gusa, ahubwo nimuhindura ibintu bihinduke, kubera uwukoresha umugani ni ukugira bagukebura. Mugabo urumva mwebwe
namwe amagenerasiyo azoba avako aho guca imigani azasanga imigani mwebwe ari mwe mwayikuyeho ahubwo mwashizeho ibyiza mwarahindutse aho kuza turumva imigani gusa. Imigani yo twarayumvise kuva kera mugabo kubishira mu ngiro n'ivyo uca usanga tubura inyigisho zikwiye kugira bije mu ngiro. Rero mutangure rero muyungurure ivyo bintu bibi mwiga babigisha, kandi ubu hari na vyinshi, hanyuma niho amahoro ashobora kuza muri mwebwe. Rero tuzosubira hanyuma, ego ndabakengurukiye.